Ndabaramukije ndasubiye no kubaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance. Ndabaha ikaze kw'irisango ry'amakuru mu Kirundi. Aya makuru kandi mukibuka ko mushobora kuyasanga kandi no ku rubuga ngurukanabumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Incamake y'aya makuru ngo ntawo kwizera ko hoba ugusubiza hamwe mu gihe ubutungane butaronkejwe ikibanza cabwo, bivugwa na Musenyeri George Bizimana wo mu ntara ya Bubanza. Akaba bivuze igihe hariko haribukwa imyaka 24 iheze hagandaguwe bunyamaswa ugwaruka rw'abanyeshure biga muri kaminuza y'u Burundi hari mu mwaka w'1995. Imiryango imwe irakoresha abana batarakwiza imyaka, abo bana bakaba baja gusaba akazi mu bandi. Hakaba imiryango ivyemera kandi babizi ko kizira gukoresha umwana atarakwiza imyaka 16. Umwunganizi w'umushikiranganji akaba yibutsa ko abo bana bategerezwa kuba nyabuna bari kw'ishure kuri iyo myaka. Ari hamwe igihugu ca Kongo co kwinjira mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo hoba akarusho kadasanzwe muri uyo muryango mu bisata vyose, harimo no gufasha mu kumvikanisha abagize uyu muryango bafise ivyo bapfa. Muraza gukurikira muri aya makuru imyihwezo imwe yagizwe n'abari batumiwe mu kiganiro Club de la Presse co kuri uyu wa gatanu. Mu kanya ni Donido. Ndasubiye kubaramutsa abacitse ku icumu mu bwicanyi bwakorewe ugwaruka rw'abahutu bwabereye muri kaminuza y'u Burundi. Bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'ikimenyamenya leta y'ico gihe hamwe n'abanyeshure bo mu bwoko bw'abatutsi barayiteguye bongera barayishira mu ngiro. Waserukiye abacitse ku icumu amenyesha ko bari barabwiwe ko ari imicafu kandi izokubugwa. Tumukurikire. Ari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Ruheshi mu mwaka w'1995, aho ku mugoroba waho hagwa ibara muri kaminuza y'u Burundi, abanyeshuri b'abahutu barenga 100 bakagandagurwa bunyamaswa atacamira. Bamwe mu bo twahora dusangira ibiharuro n'ibiharage twabonye badusimbira ko batwica urw'agashinyaguro, ataco tubagize, atani jambo tuvuze, atakindi batuziza atari ubwoko Imana yaturemanye, ubwoko bw'abahutu. Ubwo bwicanyi bwahiga guhonya ubwoko bw'abahutu bari mu ishuri kaminuza, muco bita ugukubura muri kaminuza y'u Burundi. Nta rindi zina rero ryo kwitwa ubwo bwicanyi atari ihonyabwoko, narijya butaje giturumbuka, ariko nyabuna bwari bumaze igihe butegurwa. Muri ico cuka harategekanijwe urugendo rw'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe mu ishuri kaminuza y'u Burundi, ariko uwo mushikiranganje wa mbere ntiyabaye akiza. Haje umushikiranganje ajeje ugwaruka, uwo nawe akaba yatwara umugambwe umwe muri imwe yaguma itunganya ivyo bita ville morte, byahitanye abahutu isinzi n'isinzi mu makaritsiye menshi y'igisagara ca Bujumbura. Murumva ko uwo atarazanywe no kudukiza, kandi noneho n'uwo yari aje aserukira ntarukiza twari tumwizeye. Umushikiranganje yaciye agirisha inama ya bose hajya kuri paviyo ya 12 kuri Odeo, yari kumwe n'uwararongoye kaminuza muri ico gihe. Twarahejeje turamubarira ko tubona neza ko tugeramiwe, ko byavuzwe neza ko turi micafu ibwirizwa gukuburwa. Uwo yararongoye kaminuza muri ico gihe yaciye aha impigi abari bafise umugambi wo kutugandagura. Yavuze muri aya majambo ati, hari mu Gifaransa, vous avez le droit de vous entretuer,
aca araheza. Kuri ivyo vyagiriji vyabo bacitse ku icumu kuvuga ko ubwo bwicanyi bwo muri kaminuza bwateguwe na leta no kurenga karimbi ababivuga naho hoba ariho bari sibo bokwibera amasibo boca bikorera amatohoza bivugwa na Dr Alphonse Rugambarara ico gihe yari muri leta yagirizwa ko ariyo yateguye ubwo bwicanyi ahubwo we nyene ari kumwe n'umushikiranganje w'ico gihe bagiye gusukamwo mabisi tumukurikire. Kuvyo ujyaserukira abandi yashikirije bija muri ibi nyene byuko abantu bavuga ibyo bishakiye bagiriza uyu canke uyu batazi neza uko ibintu byagenze naho boba bari bahari kuvuga yuko byoba byarateguwe na leta ivyo nukurengera akarimbi abari muri leta bose icyambere nabo bavuzwe rero muri ico kintu kuko ibyo twebwe twabikoze dushaka yuko koko hatosubira guseseka amaraso nivyo narashitse hajya kuri kaminuza twari kumwe n'umushikiranganje wo kwivuna basi sinzi kuyo yabishikirije yavyibuka yaravuze n'ibintu bikomeye cyane abwira cyane abana b'abatutsi bari bahari amaze kugenda jewe narahagumye nganiriza n'abantu n'abanyeshure kugira turabe nyene yuko koko umutekano wogaruka kanatsinda mu myaka iheze muri 2015-2016 hariho abanshikirije ubutumwa bwa bamwe muri bo bavuga yuko yaba ntabandahari ntibaba barakize rero iyo uyo ariko aravuga ibyo avuga vyiza yo saba ko amatohoza y'ukuri yo haba kuko uko ibintu byagenze umuntu arabibona yarababaye birumvikana mugabo kwigirira wenyine amatohoza hajya biragoye rero uko twabikurikiranye twabonye yuko intambara yahabaye muri iyo misi haciye haba ingorane muri kaminuza yatanguye hagati y'abajedebu n'abajerere n'abasanze sheke hajya mu Ngagara kuri lycée du Saint-Esprit hariho umunsi mukuru muri uwo minsi mukuru nari nahagiye n'abandi bashikiranganje babone yuka hariho Shadrack Niyonkuru na Isange Nakumana hariho rero abashatse kuhagwanira barimo na Alain Nyamitwe arabivuga mu gitabo yanditse hariho n'amasasi yahabereye umengo hari abanyeshure bakomeretse ibyo byose byaratumye abantu batwagwa n'ishavu n'ibindi mugabo bidasigura igituma abana bishwe bazira ubusa ibyabaye rero byakomeje kuri kaminuza yahajya kumutanga niho tubimenye n'abandi bashikiranganje twarumvikanye yuko hogenda abantu kuraba ibyo ari byo kugira dushigikire umukuru wa kaminuza Fidel uri hose umuntu w'intungane koko nisaza atari kuyica uko yari umuntu w'intungane atekanye gose ariko ibintu koko byaraturengeye twese uko ntitwifuza yuko ivyo bintu bishobora kuba kuri ivyo byose ngo nta budatabutungane ngo biragoye kurekuriranira ivyo vyashikirijwe na Musenyeri George Bizimana akaba ari umwepiskopi mukuru w'intara ya Bubanza hari tariki 11 ruheshi igihe cyo kwibuka abanyeshure bagandaguwe muri kaminuza y'u Burundi Musenyeri George Bizimana ati nta muntu numwe yokwishwe ahogwa ubwoko bwiwe tumukurikire mbega ko umuntu avukira mu bwoko Imana yashatse kumutorera icyo tumabuzira n'igiki
ko umuntu afise uburenganzira bwo kwiyumvira no guserura ingendo yibaza ko yofasha umuryango w'abantu kugira ngo witunganye. Ico tumabizira ni kiki? Hageze igihe cy'uko aba bantu bagera ku rugero nk'uko, urugero rw'uko babona ko bakwiye kwica, nuko murabo badasangiye amaraso, abadasangiye akaryango, abadasangiye akoko, abadasangiye intara cyangwa badasangiye ivyiyumviro, kiba ari ikimenyetso cerekana ko tugeze kure mu kwimenyera mu kibi. Ndiko ndababwira icyo ari cyo kigongwe kugira ngo ntimave mwitiranya ibintu n'ibindi. Ikigongwe kandi nibisigura yuko umuntu asubira mu bunywanyi bwuzuye n'umwansi gushika naho baba pamfe. Nivyo murumva ntibishoboka. Hariho rero ibintu usanga bidashoboka nko kwibagira icaha wakorewe, na cyane cyane yari icaha kiremereye. Tuvuze kurekurira abandi, harimo cyane cyane kino gikuru, harimo cyane cyane ukwigira inama yuko utazokwigera urondera kwihora, ariko kandi ukagira uko ushoboye kose kugira ngo ivyotumye ushangashigwa bive mu nzira, kuko ari byo bigutoneka mu gikomere kandi ari cyo warondera gukiza. Nico gituma ahatari ubutungane bitoroshe ukurekuriranira. Ahatari ubutungane ntibikunda ko haba ukurekuriranira, kubera akarenganyo kaguma kongereza igisebe mu mutima. Tubananize aya makuru mu ntara ya Makamba ni mu manuko bw'igihugu. Buramatari w'iyo ntara ya Makamba yasavye abanyagihugu arongoye kuja barafata amajwi abigisha ijambo ry'Imana bo muri iyo ntara. Hari mu nama y'umutekano yagirishije kuri uyu wa mbere ku bwa Gadi Niyukuri, bamwe mu barongoye amashengero baragize uruhara mu myiyerekano yabaye mu mwaka wa 2015, none nta woreka kwibaza ko batosubira konona amatora yo mu mwaka wa 2020. Ku bwa Alphonse Rugambarara yigeze kuba umushikiranganje muri leta y'u Burundi, abanyepolitike b'abarundi ntibigera bigira kuri kahise kuko ntibaba baribagiye ukutumvikana kwa Republika ya kabiri na Eklezia Katolika aho byashikanye igihugu n'uwatwara iyo Republika. Kurikira Alphonse Rugambarara. Mu bakora politike rimwe rimwe mu Burundi wacu umengo ntibagira icigwa ku vyabaye muri kahise. Sinzi ko bibuka ingwano yahabaye hagati ya leta na Eklezia kuri Bagaza. Yaba bavyibuka nibaza ko bokwigenza buhoro buhoro. Ico ni cyambere. Icya kabiri, ivyo bintu ntibitangaje kuko iyo abantu bashize imbere ko ari umugambwe wabo ari bo bonyene bashobora kurongora igihugu, iyo bashira imbere ngo défense de la démocratie kandi ari destruction de la démocratie, tubivuge mu Kirundi, kugwanira demokrasi canke gufuta demokrasi. Uko demokrasi s'amatora gusa, hari ibintu byinshi kandi ayo matora no kurugira uburenganzira bw'umwe wese bwo kuvuga ico yiyumvira. Nabo bari muri Eklezia Katolika, abapadiri ntibakumiriwe gutora. None iyo badakumiriwe gutora, abo ntibashobora kuvuga ati jewe kubwanje nzotora hana. Arashobora kubivuga mugabo kubera kumbura amabanga yabo biguma mwibanga, ariko barafise ubwo burenganzira. Abasenyeri barashikirije ico babibona ko ibyo vyose barashimbere yuko iciza nuko nk'ayo matora yoba hari umutekano, hari ukureka abandi bose bakidegembya bagashobora kugira
amapropaganda yabo. None ivyo ariko aragira ntibitanye n'ivyo tuzi ku vya demokarasi, ku vy'amatora. Rero nibaza ko iyo ngendo twayimenyereye ari ingendo y'umukazo twari tuzi ku ntwaro kuva muri 1966 gushika novuga n'ubu, kuko ntibirahinduka naho twagiye mu amatora y'ukuri kuri jewe nayo muri 1993 nayo mu 2005 nta yandi. Turacarindiriye rero yuko Burundi busubira ku nzira y'ukuri y'amatora y'ukuri, bose bakidegemvya, umwe wese akavuga ico yifuza gushikiriza, abanyagihugu nabo bagatora koko ahari ukuri n'ivyo babona byo bateza imbere. Mu makuru ajanye n'imibano, imiryango itari mike mu Burundi irakoresha abana bari munsi y'imyaka 16 mu ngo zabo kandi bategerezwa kuba bari ku mashure. Amasezerano y'138 n'182 Burundi bwateye ko igikumu avuga ko imyaka umuntu abafise kugira yemeregwe gukora akazi hamwe n'igukugwaho vy'ibikogwa byose bikorerwa abana. Ivyo bikaba vyavuzwe na Didas Nzeyimana, umwunganizi w'umushikiranganje w'abakozi ba leta, aho bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ibikogwa bikoreshwa abana. Nous célébrons cette journée au moment où le Burundi a ratifié. Turiko duhimbaza uwo munsi mu gihe Uburundi bwemeje amasezerano y'138 avuga imyaka ikwiye kugira umuntu bamuha akazi, hamwe n'amasezerano y'182 akuraho ubuzi buroswa abana bakiri bato. Uyu mwaka ishiramwe mpuzamakungu ry'akazi ryatoye icivugo kivuga ngo ikintu kimwe umwana yokoresha mu bikorwa ni ivyiyumviro vyiwe. Igihugu cacu naco catoye icivugo kivuga ngo uruhara rw'abantu bose mu ndero y'ugwaruka gose ni nkenerwa cane. Naho leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kureka abana ngo bige ku buntu, biraboneka ko abana batari bake aho kuja mu mashure bahitamwo gukora ubuzi butaborohereza. Kuri ivyo vyose leta y'u Burundi irateye akamo abadandaza bahakaza abana, na cane cane abana bakora ubuzi bwo mu ngo, kudasubira gutanga akazi ku bana badashikana imyaka 16 nk'uko itegeko rigenga gutanga akazi mu Burundi rivuga ko haronswa akazi abashikana imyaka 16. Imiryango nayo ikoresha abana mu ngo guhagarika gutoteza abana babafasha, ahubwo ikemera gusubiza mu mashuri abo bana bafise imyaka yo kuba bakiri mu ishure, canke bakabashira mu bigo bibaha inyigisho bafise ishaka ryo kurangura umwuga wabo. Aborozi n'abarimi kuvavanura n'ingendo hamwe n'ivyiyumviro vyabo bifise intumbero yo kudashaka gukoresha abarenze imyaka 18. Visa à ne pas employer les personnes de plus de 18 ans. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Amahinguriro ngo niryo soko giterambere no kubaho neza kw'abanyagihugu mu bisata byose. Igisata c'amahinguriro gitsimbataza kandi ubwigenge bw'igihugu, agatuma igihugu cikora ku buryo bwaco, akabeshaho abantu batari bake. Ivyo ni vyavuzwe na Petero Nkurunziza, umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuri uno wa gatatu, aho yararamutse atanguza ibikorwa bigira kabiri vy'amahinguriro mu Burundi. Tumukurikire. À ce jour, nous procédons au lancement solennel des activités. Kuri uyu munsi uri hejuru turamutse dutanguza ku mugaragaro ibikorwa byo gutanguza isabukuru igira kabiri ry'ibihingurirwa mu Burundi. Nifuje gushimira no guha ikaze ku izina ry'abarundi na leta yabo. Ndashimira bivuye ku mutima abateguye n'abitabiriye n'abajeje ubuhinga n'amafaranga biciye muri ivyo bikorwa byose bitandukanye. Mukwiriye icubahiro kubona mwaremeye kwitanga ku mwanya no ku bushobozi bwanyu kugira uyu munsi ugere. Namenye ko amahinguriro abeshejeho abantu atari bake kandi ko ritsimbataza ubwigenge hamwe n'uburyo utegekanijwe kazoza k'igihugu. Ihinguriro rituma haba iterambere ry'umunyagihugu mu bisata vyose. Mu ncamake, amahinguriro ni isoko ry'iterambere no kubaho neza. Twihweje ivyo vyose rero, turi mu gihe co kuraba ingene twotorera umuti ibibazo vyose. Icivugo catowe muri risabukuru rigira kabiri ryitiriwe amahinguriro mu Burundi ni ibishasha mu mahinguriro nivyo bituma haba ihiganwa ry'amahinguriro atuma bayahurumbira, ni kwiyumvira ibindi vyo gukora.
servira sans doute d'inspiration et de matière de réflexion. Nubu amakuru twabateguriye arabandanya yinjira rya Kongo iharanira demokrasi mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo vyogirira akunguko gakomeye ku bihugu bigize uwo muryango haba ku butunzi canke ku mutekano. Emmanuel Nkengurutse umunyepolitike abivuga inyuma yaho ico gihugu gisabiye kwinjira muri uwo muryango wa EAC, akaba yabivuze mu gihe umukuru w'ico gihugu Felix Tshisekedi yagendeye Uburundi kuri uno wa gatanu. Emmanuel Nkengurutse yarumutumire mu kiganiro Club de la Presse. Inyungu ya mbere ni ya politique kandi ni inyungu iraba ivyo bihugu vyose bihana ko karere nkuko Karaveri yabivuze uko ari bitanu kuko vyose ugiye kuraba uretse Tanzania yonyene ivyo bindi vyose bisigaye hariho imigwi igwanya ubutegetsi bw'ivyo bihugu, hariho ugasangira nifatanya rimwe n'imigwi igwanya ubutegetsi bwa Kongo nyene, ukaca usanga rero igice kininiya c'ubuseruko bwa Kongo nta mahoro gifise. Nico kimwe rero n'ivyo bihugu bindi usanga bidafise amahoro. Urumva rero bashoboye kugenda bakaja mwishirahamwe bashobora kuvugiramwo ivyo bibazo vyerekeye umutekano n'amahoro, ni vyiza cyane. Ugiye kubiraba ivyo bihugu vyose ntaho bihurira mwishirahamwe ry'akarere boganiramwo ivyo bintu. Rero iyo ni inyungu ya mbere, inyungu yerekeye amahoro n'umutekano mu karere, kandi urabizi utafise amahoro n'umutekano nta bintu ushobora kuvuga n'iterambere ntirije. Irya kabiri rero, inyungu ya kabiri ni inyungu yerekeye iterambere, ubutunzi. Aka karere uko kari gasanzwe karimwo imiliyoni z'ababa, imiliyoni 180 z'abantu. Ivyo dufise ubu vyanditse muri EAC, muri sekretariya ya EAC bavuga 172, ariko hari mu 2017. Bibaza muri imyaka ibiri rero ko hariho nk'imiliyoni zingahe zongeye ko twovuga rero 180, miliyoni 180. Uco ushirako rero abakongomani bangana miliyoni 90. Akarere kaniniya cyane karimwo isoko rininiya cyane, isoko ryo gucuruza, mugabo isoko ryo kwimbura rya production et investissement. Ngo kubona Felix Tshisekedi ari mushasha mu karere ka Afrika y'ubuseruko ni vyiza kuko afitaniye ubucuti n'ibihugu nka vyose bihurikiye muri ako karere ka EAC. Ivyo bigashobora gutuma aba umuhuza hagati y'ibihugu bitumvikana. Ico ni ciyumviro cashikirijwe na Pierre Claver niyo nkuru, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu karere ka Afrika y'ubuseruko, nawe nyene akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Burya ikintu cyose gishasha cama gifise ivyiza niko je ndavyita, kuko ego nivyo igihugu ca Kongo gisanze umuryango wa EAC w'ibihugu bitandatu usa n'ujegajega n'ucumbagira ugendera ku mabeki yigi, uko uravye nko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibintu ntivyifashe neza, hagati y'Ubuganda n'u Rwanda ibintu ntivyifashe neza, hagati y'u Burundi na Tanzania naho ibintu ntivyifashe neza, kuko mu minsi iheze nko mu ndwi zibiri ziheze igihugu ca Tanzania catangaje cese yuko hari abantu b'abagwanyi binjiye bavuye mu Burundi baja guhungabanya umutekano mu gihugu ca Tanzania, mbere batatu muri bo baricwa. Ubuyobozi bw'intara ya Kigoma hano rube n'intara ya Makamba mu Burundi bwaraberekanye buvuga buti aba nabo twashoboye kwica, nabo twivunye, abandi bahunze baja mu Burundi. Byumvikana ko naho rero ibibazo atari vyiza. Hagati ya Tanzania na Kenya naho ni hari ibibazo by'ubutunzi. Mu mwaka wa 2017 hari aba Tanzania bari bavuye kurangura inkoko mu gihugu ca Kenya, bazinjije ku mupaka wa Namanga ziraturirwa imiswi irenga 10,000. Bavuga bati Tanzania yagiriza igihugu ca Kenya yuko
cyamaze kuzobera bani ngwara cyamaze kuzobera mu by'ubutunzi hame kiramutse cinjiye cyane mu Rwanda nako muri Tanzania yuko ubutunzi bwa Tanzania bwose bwoherera mu gihugu ca Kenya urumva rero ni umuryango usa n'ugwanya igihugu rero ca Kongo kije novuga ko ari nkurukiza niko novuga kije ari nk'umufasha mwiza kije ari gishobora kuba n'umuhuza kuko igihugu ca Kongo nta migenderanire mibi gifitaniye n'ivyo bihugu byose meje kudondagura novuga ko bashobora kuvuga bati reka kumbure President Tshisekedi atubera umuhuza kumbure kuko ni wasa n'umvikana bose ariko nawe harimo akabazo kuko aracari mushasha araciga byinshi kuvyerekeye ivyerekeye kurongora ibihugu ariko kandi nahatotanga nahatuba umuhuza ashobora kubira iyo migwi yose hari imigwi myinshi gwaniriwe ashobora kuba nka Elma Katarize ashobora kuba nk'uwogira ijambo kugira ngo ako karere kabonekemo amahoro ashobora no gutanga ubutaka ahantu hashobora kubera ibiganiro. Imbere yo gusozera aya makuru tubabwiriye inkuru iciye ku masonga ijanye n'amagara y'abantu mu gihugu ca Kongo. Ico gihugu ca Kongo iharanira demokrasi ya Kongo baratangaje mu ntango y'indwi ikiza c'agasama iyo ngwara imaze guhitana abantu barenga 1500 kuva mu ntango z'umwaka wa 2019 nkuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubishikiriza. Uri Irunga Karenga umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko hibonekeza ubwiyongere budasanzwe bw'abantu bakekwa ko bafise iyo ngwara bakaba bagera ku bihumbi 87. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières rivuga ko ibituma iyo ngwara yandukira cyane ari kubera urucanco rw'agasama rukoregwa hake uburyo buke bwo kukanyisha ibikoresho mu mavuriro hagaca hiyongera ko ingwano n'ingorane zo kwiyunguruza muri ico gihugu ca Kongo. Mukaba mukibuka ko ico gihugu ca Kongo gisanzwe cugarijwe n'ikiza c'umugera wa Ebola catangajwe itariki imwe myandagaro umwaka uheze muri Kivu y'uburaruko no mu bice vya Beni na Butembo. Nino kuri iyi nkuru duce dusozera ko amakuru tutatuye kubashikiriza tukaba tubashimiye mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira naho kwisango rizokurikira.